Babalao. Ndarusha cyane vraiment. Umeze gute nawe? Meze fresh. Nagira nawe urarusha. Oya ni fresh yo kuruha. Egira ba. Jewe urutoki urwavunitse. Nababaye ngaha. Nco kintu ca mbere novuga. Ibindi biko bigenda neza. Biko bigenda gute? Biko bigenda neza cyane. Okay, mudigadiga nawe n'ubwo. Iko huko chini. Hey ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe guys, numunezero udasanzwe ndaryohewe, turaryohewe twese. Uyu munsi rero urazurinze ubona kapitene ndi hano, banda kuzaniye content. Uyu munsi ndagutwaye muri shooting clip video ya Gina Ginella. Uraza kubona byinshi, uraza kubona insolite zabaye muri clip video. Gumana natwe ino ni Yaga Tech. Nitwa Captain. Let's go, let's get it. Hala. Yes guys, nkuko mubibona twamaze gushika muri shooting ahanye Gina Ginella ariko aritegura kugira bigende neza. Abanyandika maherere ndake. Baza kura ukuntu uza kumera nk'umusonora ngaho kano kana. Romantic fresh. Oya nta hejuru ibintu bisa biri simple nyene dukeneye ubuntu bwinshi. Dukeneye ubuntu bwinshi nipe kamera kamana. Yeye pale. Ile simu yangu nikupe. Iko huko chini. Okay? Action. Okay, mudigadiga nawe n'ubwo. Erabe, be serious maze. Twende. Fatanoni. Listen, hinga gato. Okay. Guys, be serious. Twende kazi jamani. Okay, milango abadiga na basi. Ndabahakazi. Denyewe. Sawa. Okay? Nitolee ina nini? Sawa. Yes guys, nkuko mubona turacari muri shooting video aho uri kurabona yuko inyuma urumva aba director urabona yuko ibintu biriko birakomera cyane. Ni turacari hagati ugeze hagati ya clip video nkuko mubona turi muri location. Sawa. Burya clip iragoye, burya clip ni kintu cyamere kigoye. Ukuri kurabibona rero uyu ni director ariko turiko turagereza kutuzanira ibintu byose, image zose ku mwanya, twereke image zose ku mwanya zimwe muziki, ibiriko birabera byose hariya anye muri location. Nivyo muriko murabona muri no mwanya iyo nitara nkuko muriko murabona ni ibintu biriko birabera hano nyene muri centre ville. Oui, location neza na neza iri muri navuga yuko ni location iri uvuye kuri hôpital militaire. Yep. Okay, tunaanza. Serukira nganye.
Sawa. Ngoja kidogo. Sawa. Sawa, action. Okay, ngoja. Da mwisimu kwenye ninge ngweleke, okay? Hiyo simu ipandishe kidogo hapa. Pandisha. Ninge gato. Sawa. Dawa rero. Okay. Wamujama? Sabayo mwe bayo ngatwenga. Sawa. Okay, twende. Nge. Okay. Tora rero genda amaboko ugende nk'ugiye gutora nyene. Ndaka kantu warugiye gutora. Okay, hinga rero, hinga ndakubwira, sivyo? Okay? Okay, tugende, twende. Sawa, subiramo gato. Kasubize. Nge gato. Ugo mutora kambe. Aka. Gumiza kutoke ndabona. Okay. 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 Sawa, genda. Sawa. Nipe ile lens kidogo. Patie ile lens. Okay, tora ikintu nkwereke, tora ikintu. Numva ngomba ikintu uze nk'ugitamwe nyene nga. Okay, nge nkwereke, sivyo? Wewe tora, ibi byandazi bitore gushasha. Bitore gushasha ucu bitamwe. Ukoresha gutamwe nyene. Okay. Inge. Okay, action. Tupa. Sawa. Ndako. Tukasubire. Ute kuri kamera. Ute nga kuri lenza Twende. Shirako. Sawa. Waje gutora? Mera nk'uri kurasunika rero uza. Subira inyuma gato yakwera mbona haheze. Sawa, aho nyene. Okay? Ingo. Rengana rero mera nk'urengana nyene. Sawa. Okay? Inge. Inge gato. Okay. Anza. Nation. Tarika matado ya sizi nyingi.
Kichwa kina mambo mengi. Ngatura. Siko sawa. Tapo sawa. Cheni filmu anayoitina ndaki. Na kawaida kama kwa msanii ujui kwa akini. Nta kuntu umuga mu kwinjira hari. Oya ega sema ateko ya Medina n'abaperesi man. Kubera niko navugira ngo ni matchingane kwa ko ngahaye n'amatara no ngaha agiye cyaba black no maje guhinda. Byo byiza muzananyo. Hacho bitwaye. Man. Ibyo hacho bitwaye man. Hacho bitwaye. Eh? Kwa sababu inatakiwa wakifanya hivi wao watakuwa wanapita, huko ndo watawaona rahisi sana kuliko upande wa huko. Kwa sababu yupo ni hovyo korwa gusoma. Yeah. Kwa ndo sawa bro. si ndani ngeli ile hayo. Naye ngwane bibaza kwinjira ngaha ko icagezo kidahinduka ndake. Si wewe. Nakuvuga woza kubura tanga ibyo bintu. Aya macupa nawe nakoroke mu. Nibinjira hariya. Ucusanuka. Eh? Oyo. Ona. Gabagiye ko basoka babana. Eba, tiko ndezi tochi muga zino ndaki. Yes, ladies and gentlemen, muri uno mwanya ndi kumwe na Gina, Ginella na Zivan. Bari muri location, muri shooting. Rero ndabasavye umwanya w'iminota mike kugira ngo tuyage. Salut Gina. Salut kaka capitaine. Umeze neza? Komeze neza. Urarushe gose biraboneka. Apana bisanzwe ndarusha cyane vraiment. Umeze gute nawe? Meze fresh. Nagira nawe urarusha. Oya ni fresh yo kuruha. Egira aba. Ego cyane. Clip iri kigenda gute ko niragera ku musozo turacari hejije scene ya kabiri. Navuze ati reka shike kugira ngo tubahe kwanza akajambo kamwe tubira bariko radukurikirana. Clip iri kigenda gute mu rusange? Ukiraho nyene. Jewe urutoki urwavunitse. Nababaye ngaha. Nico kintu ca mbere novuga. Ibindi biko bigenda neza. Biko bigenda gute? Biko bigenda neza cyane. Ari hamaze iminsi ariko aravuga ibintu bigiye bitandukanye hagati ya mwebwe babiri. Ibintu byinshi ariko ntizo kubigarukako ko turiko turabona clip video ngira irasigura bimwe mu bintu twe tumaze iminsi turiko turumva ino ndirimbo. Tuba turironderera amahera. Tuba turashootinga tu nkuko nundi wari wose yo shootinga ariko kutubona turi kumwe naho nibisanzwe. Ndiruka kubabona muri muhira muri ko murateka, muryohewe n'umuzisiyo kubabona muri clip video shooting. Ndashobora kwibaza ikintu kimwe kuri Gina. Gina ndashobora kwibaza ati mbega Zivan na Gina Ginella ni indirimbo bari kumwe, ni clip video indirimbo yabo bimeze gute? Ni indirimbo yiwanje, indirimbo igira kabiri yitwa Haragira ko bavuga izina cyane. Naragira ko bavuga izina. Nibisanzwe yivuge. Ni indirimbo ya kabiri, indirimbo yitwa Teka naririmbiye ex wanje. Nyene ndamubwira ko sigaye ndi kumwe na Zivan. By the way nivyo twactinga. Tuba tuko turandura amahera umugani wiwe. Si vya vrai ntimubifate ko ari ibintu pesa. Ntimubifate ko ari ibintu vya vrai sivyo. Babalao. Reka rero tumanze tubandanye dukurikirana shooting ya clip tuza kuyaga mu nyuma en conclusion y'ibyabereye hose muri clip. Merci. Yes.